ukamenga bamusize mu ziko, kandi nta muganga n'umwe ashobora kumuvura, barananiwe bose, imyaka 11. Kwa muganga ho nta no gupfupfahaza, ahubwo iyo rero bica biba bibi. Ariko aje tukamusengera haruma hamwe utigera kubona yuko yari yigeze kugwara. Mugo kubera aho bamutegeye ari ruhuru kandi agumana nabo, agezeyo baca bongera bakabirungika inyuma y'amezi nkanga, urumva ko aca yinanata akaca yongera akagaruka. Imana imukure ku nzira yo kuguma zino mu izina rya Yesu. Sasa hari ikindi kintu tuzokora mama, no kugwana intambara, urabe famiye bagufashe baguterere agatike, nzoguha abasenzi bagende kubirandura hariya imuhira iwawe, bagende babisambure babituze kugira ngo urugero bazobitega bisubire kubugira ko ubushobozi. Ico nico tugomba gukora mu mwaka utangura, ntuzosubire kugaruka ino, tugende kuri suruse yaho babitegera, natwe tubirandurane n'imizi y'izina rya Yesu. Sengere muhira dusengera ahantu hose, nzova ngaha nasenze Imana inyereka ahantu babisize, hanyuma bagende bakorera aho nyine. Ico nico tugomba gukorera. Imana yo ngaha anye ni Imana ikora kandi ni Imana yishura. Iyo wumvirije ikintu bariko barasengera ukacumva, ukabaza umutima wawe, ukakurikirana impanuro abakozi b'Imana baguha, nukuri ku Imana biragenda neza. Jewe rero nobanza gushimira Imana yo nyene, iyo ataba Imana yo ngaha n'amasengesho yo ngaha y'abakozi b'Imana, nukuri nticari gukunda cyo kuva mu ideni. Cyambere ni ryari risigaye y'ibihumbi 400 kuwa Mungu mejeje gushinga intahe, nashice ngaho hanze ndabona umuntu anduga ibihumbi 600 mbadaheje kugisha ubwo nyene. Yego 600 uko nukuri kuwa Mungu aje nyene mejeje gushinga intahe 600 kuri telefone. Yego nta kintu cyo ngajewe novuga ngo kirasengerwa sindakibona. Kuri hiryo deni byari bigoye, nakuba ndabibwira abakozi b'Imana babisengera. Rero igintumwa y'Imana Apotre Nduwimana yatuye tuti ngomba sabira abantu agafaranga, hari abantu mbona bakeneye amafaranga kandi hari abantu batabisengera. Je nabonye kugira neza ku Imana ko nagiye gukorera umuntu muri ico gihe abivuga, ndagenda atampamagaye, hanyuma ambaza meje gukora ko natanguye saa 6, ambaza ngo ndagohemba ngaye kandi akoresheje telefone ko yandabira mu etage byo ndiko ndakora, hari n'imvura nakora imvura iri kwirago, ati mpa 30 arayama, aca asubira telefone ngo uraza utora ibihumbi 300. Ndavuga ati ni yamana ni rya jambo arayamuko wamubariye uti ndagohemba ngahe, umubwira ati 30. Arakuha reka so yari nantumiye no gukora, navuye ngaho muri burakenda genda ko nahora ndamukora. Yego nahora ndamukorera, ndagenda ndakora no mu mvura, mejeje ntiyasohoce no kuravyo ndiko ndakora ko nkora Gerard acaraza ararabira, yarabiye mu idisha cyambwira ngo ndagohemba ngari saa 10, timpa 30. Arayarungikana umukozi acasubira ara telefone ngo ejo nguzutora ibihumbi 300. Cyamvuga ati ni rya jambo Apotre Joseph Nduwimana yatu kuvuga ico gihe rero kuri amadeni ari gihe umuntu yibaza ngo nawe umuntu atora, gwera ico gihe ariko aratura iryo jambo nabandanje ndonka bari baramperanye imyaka n'imyaka bariha ndonkubuzi, abari bampaye ubuzi babuhagarika ngo banzurorere, ndaburonka mbona kwishura. Ndavuga tuti uwo mwaka ni umwaka wo kugendana n'Imana, hari umwaka wo kugwizwa naho n'Imana naho, novuga yuko nagendaye n'Imana indihira amadeni ariko ikirangwiza rero bimwe bikomeye. Navuze ati ntashinze ntahe abazimu bo babangaye, tintegezwa gushinga ntahe abazimu bavyumve, kandi uri ngaho gakurikira ijambo ry'Imana ry'abakozi b'Imana nukuri ntacubura. Je nibuce mbere nige mutoka mbani yavuze tuti mbega utakivuga, oya ahubwo ivyiza biba ngaha anye ndonka birabandanya, nta kintu na kimwe ntaronka bwo rero birarenze. Je nakoreye umuntu mu kuva mu 2010 ndamukora nawe tanguye kumukorera ku 15 mugabo araduga umva sinohate bareka njagagure, araduga ngira ndinze shika mu 2023 nkorera niho yanyongera mu 100. Maze kumva ubutumwa ko nganza numva ngo umuntu ukoreye kenshi imyaka nk'itatu tamukura ko n'ibihumbi 100 atagwaye n'ibihumbi 100 ngumukore ko nakazembure camita ndaheba, cavuga ncanza gusengera ngaha. Rero maze gusengera ngaha nadutse ncanda kore ibihumbi 300.
hageze mu kwa gatandatu nashinze nawe mbwira mutoka mbara ngeze ku 650. Imana ishimwa aho onye. Ubu rero kuva ubwo aho ndamuhebe kandi nkabandanya n'amasengesho ngakorera Imana mu kintu cide nico nta Mana yonyagiza ngo ndagiherayo. Ivy'icumi ndabishikana naraye nduze ubu unyengeze ku miliyoni n'ibihumbi 150. Urumva ko ari Imana yakoze, Imana yo ngaha kandi zotera nduga mu izina ryayo. Urumva ko ari Imana yabikoze kandi nanje nashendo nka n'abakozi babiri nkoresha. Uwo umuntu arampamagara ngo numa mpemba 10 ndamubwira ati wapi cyo gukora ati wapi nusubiza mu bazimu. Urumva ko urumva iki ni gitangaza c'Imana. Nukuri jewe ndashima Imana gose kuri ivyo bitangaza iri kurakora ko ndabonye kugendana n'Imana hamwe no kugwizwa nayo. Nukuri Imana ishimwe, haleluya. Hari umuntu yahora akorera ibihumbi 100 araza arambura ati mfasha birandambiye 100 sindiho inzu sinkore ikintu na kimwe, nta kintu na kimwe ndi bukure mu ivyo bihumbi, inzu, rasiyo, abana kubigisha tujyancanze. Ntabara aravuka amati ntabara mpakazi kwera makazi akakaranshishe karandambiye mbere ndagahetse kamubwira ati fukama ngaha kazi karuzuye data arabufise. Ndamusengera mpamagara ijuru ndababwiza ukuri. Ejo bundi yaraje arambarira ati ibintu mbonye ati birancanze, bampamagariye akazi ngezeyo nababajije umushahara baravuga ngo wowe kora. Ndavuga ati abandi bagomba kumpemba bya bihumbi 100 kwera. Mugabo ngo mu wundi mutima ndavuga ati naco bitwaye ko yampaye akandi kazi gashasha akambere kamanyara gaheze, ndizera yuko akampaye kavuye mu masengesho kanyuranye n'ibihumbi 100. Arakora ukwezi guheze bamuhemba 1.5 miliyoni. Arakora araza arabimbwira ati ibintu none Imana inkoreye biteye ubwoba. Avuga ati aka kazi karakwiye kwe. Imana imugira neza, arakora ata misi heze aravuga ati wa muntu y'amakazi kwa kazi mbona kadugije usinosubira akanduza kampana kandi irega yongera aravuga ati akazi wamaye mu masengesho ndagashima kandi ndakemera, ariko ko akazi kakibaho kubera ko utompana kandi ati ngorane zirire ko data kigafise. Aravuka amahano no kwizera ndamusengera avanga arata inyuma n'indwi zibiri ahamagagwa ahantu hashika 3 bamuniganira hose. Arabura icyo afata n'icare karambwira ati none ndabigenza gutataho ni wewe. Aho nubuzi nahamagaye ibisigaye n'amahitamo yawe. Je nahamagaye ubuzi ndasenga. Igitangaza afata hamwe yarari 1.5 miliyoni arahaheba ajaha nawe ni bamushahara arakora aratimbisha. Reka ndababwira ukwezi kutarahera bamuhembye 2.5 miliyoni baca bamuha n'imodoka y'akazi. Ukwezi kutarahera yo yarakoze imisi nka 20. Havuga ati rero wewe ndavye n'inge uri kurakora waje itariki 10 none ukwezi gusa n'uko imisi ntiraye bamuhembye 2.5 miliyoni baca bamuha n'imodoka y'akazi. Imana yahari ku kazi. Birakora kandi birafatika. Imana ishimwe cyane.